Nongeye ndatanze mwiriwe na mwaramutse ku bakunzi ba BDI Info. Nshimira wowe umaze gukora subscribe kuri no channel. Sino kwibagira nawe wamadufashije kugira ngo ibiganiro by'iwacu bishikire abana bariya. Ukaba uri mushasha, reka banze ndagusabe gukora subscribe kuri no channel kugira ngo bizokwame bikorohera kuronka ibiganiro byiza kandi byubaka bivuye kuri runo rubuga rwa BDI Info, Burundian Information. Ico nkeneye ko tuyaga no munsi n'igiki. Ino munsi ndakeneye ko tuyaga twisunze duhengamiye gatoyi mu gihugu ca South Africa. Murabizi yuko igihugu ca South Africa ari igihugu kirimwe abarundi benshi na cyane basanzwe bakora imirimo, akaba ari abanyarwanda, abaganda, abakenya, abanya Ethiopia, abagana, abanya Senegal n'abandi benshi bava mu mihingo myinshi itandukanye. Kandi mukaba muzi neza yuko ico gihugu gikunda kubamwo ihohoterwa ku banyafrika bamwe eka noneho muri rusange ku banyafrika bose muri rusange. Iryo hohoterwa rikunda gukogwa nabo mu bwoko bitabazuru bo muri ico gihugu ca South Africa. Bakunda kucita ngo ni xenophobia, nukuvuga ni hohoterwa nagakuko k'abantu biyorganije bakaja imbere bafise ingingo yo kwirukana abanyagihugu batari abanyafrika, bakabirukana bakabakura muri ico gihugu bisunze ngo nuko abatwara ubuzi bwabo, ngo bigatuma ubuzima bwaho buzimba. Kenshi iyo bibaye ivyo bintu, aba president bamwe cyangwa abategetsi bamwe muri Afrika barakunda kwerekana akamaro bafitiye abanyagihugu babo basanzwe bakorera imirimo muri ico gihugu, mbere bakagira nico babafashije kuri abo banyagihugu kugira ngo bibaye ngombwa babatware bakure muri ico gihugu babasubize mu gihugu ciwabo, muri ivyo bihugu by'iwabo, kubera ko baba bamaze kumenya cyangwa bamaze kubona akamaro k'umunyagihugu wabo mu gihe bavuye mu gihugu ciwabo akaza inyuma mu mahanga kurondera ubuzima. Bamaze kumenya yuko uwo muntu cyambere na mbere aba ariko yirukanga n'iterambere ry'iwiwe eka mbere n'iterambere ry'igihugu. Muri ico gihe rero mpandibaza ikibazo kimwe, mbega Uburundi bw'iwacu canke u Rwanda buba bamaze kubona yuko abarundi bari mu mahanga bafitiye akamaro igihugu canke buba babona yuko bafise ijambo majambo make? Impamvu ndiko ndabivuga si yindi. Kenshi iyo tugize ibibazo twebwe abarundi, iyo umurundi agiriye ibibazo mu mahanga muri rusange, urazivugiriza ukazitambira, leta ntigera yerekanamo ngo kuboko nta n'ijambo zo kwigira, umenga nta n'ikintu kiba kibaye. Nubwo umurundi apfa, umenga nta n'ikintu kiba cabaye. Nubwo abarundi bapfa, nta kintu na kimwe kiba cabaye, ntaco bitwaye mu majambo make. Impamvu mba ndiko ndavuga uko ni kubera iki? Ivyo bihugu bindi iyo bamaze kumva yuko igihugu ca South Africa basubiye muri ivyo bintu by'imigumuko, hari ibihugu muri Afrika bimaze kubona akamaro k'abanyagihugu bavyo. Ibihugu bikunda kuza imbere nivyo bihugu vya Ethiopia, Ghana, Kenya, bagashiramo na Malawi, Mozambique, za Zambia, Senegal, nivyo bindi bihugu byinshi bimwe usanga bamaze kubona akamaro k'umunyagihugu yuko asohotse igihugu atabagisose kubera canka. Nkaca ndibaza muri ivyo bihugu by'iwacu, u Rwanda, u Burundi, Uganda na Tanzania, iyo umunyagihugu wabo agize ikibazo barica amatwi ukamenga ntaco bitwaye. Ngira bagira muri wa muganeti ni nk'agashatsi kamwe kaba kavuye mu mutwe kataboneka aho kavuye, ariko bakibagira yuko bajya abanyagihugu mu gihe bafashwe neza bashobora guteza imbere igihugu cyabo kigatera imbere cyane kandi ku muvuduko munini. Ndashobora gutanga akarorero
kuri Ethiopia, Malawi na Nigeria. Ivyo bihugu dufatira kuri Ethiopia na Nigeria na Ghana, ivyo bihugu ekonomi zavyo ibice ngo bishika kuri 30 canke 40 kwijana by'iterambere ry'ivyo bihugu biva ku banyagihugu babo bavuye muri ivyo bihugu, baragenda barasatira ubuzima, barasubira iwabo, barubaka iwabo. Mugabo twege iwacu, abaserukizi b'iwacu umenga ntavyo babona ivyo bintu, umenga ntavyo babona ivyo bintu. Impamvu mpaye ndatanga buno butumwa, ndabutanze kugira niburi buri imbere bishike bushikire nyakubahwa umukuru w'igihugu cyacu cyiza cy'u Burundi, abimenye narijya asanzwe aramuswa ubumwe bwa Afrika. Umenga nuko nye yego, umenga nawe asigaye aramuswa ubumwe bwa Afrika. Baze bamenya yuko Afrika ari bihugu, ari umugwi w'ibihugu birimo abantu, kandi baze bamenya yuko mu gihe uri nyakubahwa wagiriwe ubakwe ukaronka iyo chance ryo kurongora Afrika, utegezwa guhagarara nk'umuntu w'umushinga ntahe. Nimba ari ikintu kitari ko kigenda neza, mukacicarira hamwe kigahera, mukarugitorera umuti. Ariko ibihabira aba muri South Africa umenga ntaco bitwaye, n'abarundi bariyo umenga ntaco bibatwaye. Kubera iki? Baramaze kwiyakira, bavuga none turirire nde? Iwacu maze gusohoka igihugu, ngira bashaka kubona nk'umwasi w'igihugu canke umwasi w'iterambere. Aho ibindi bihugu umunyagihugu asohotse muri henda mu vyongo mu Rusiya ngaho ari mu Burundi canke umunyamerika, mu vyonge gusa, nubwo muzoba mu jugwara canke mu mujingumu, uzoraba ukuntu imbuga zose zihungabana. Ariko kubera ibintu by'iwacu twama tubikora mu gifungu, umwe wese akitambiriza wiwe uzo yivugirije, nta nico tuba tumaze. Umurundi n'umunyarwanda n'umuganda n'umutanzania bagiriye ikibazo mu mahanga, urimenya umenga ntibagira iyo baje bava. Abatanzania bobo vyopfuma baracavizeyo ka gatima, ntibaragira ka gatima ko budictator. Bobo birashika bakavuga. Ivyo nabivuze kubera iki kandi? Iyo migumuko itanguye, urabona ko batanze itarike 30 ngo z'ukwezi kwa gatandatu, umenga nimba atari z'ukwezi kw'indwi, ngo buri munyamahanga wari wose azobe yamaze kubavira mu gihugu. Ibihugu nka Ghana, Nigeria, Malawi, Mozambique byaritwaye neza. Nka Malawi yokijwe mu bihugu bikenye hino muri SADC, muri Southern Africa Community. Ariko uno munsi zino sado hatavugana, baramaze kurungika amamodoka avuga ati ashimwene amwine, mwese mwurire mutahe muri abana b'igihugu, mupfume muza gupfira iwacu, hako muza gupfira hiyo mwishwe n'abandi bantu tutazi, kandi muri nzira karengane, kandi tuzi yuko mufise ico muterera mu iterambere ry'igihugu. Ghana amajana 7 ba mbere batahanye, amajana 4 directement basi bahabwa akazi mu makampani, bavuga ati nubundi mwebwe mwatigita kandi mwari mufise ico muri ko muramarira imiryango n'igihugu, tora akazi ngaha mukore imirimo ibandanye, kuko buryo umuntu asohoka igihugu abakwiye kwitwa intwari, kuko aremera kirengagiza na cyane ku Murundi. Shalap ku Murundi wari wo wese ariko aratikita muri ico gihugu ca South Africa canke handi hariho hose, haba muri Zambia, Kenya na handi, haba muri Dubai, bana big up sana. Murundi ntigera yibagira iwabo, kiretse gusa yarababazwe gose. Hariho nabababazwe cyane, mugabo usanga avuga ati jewe bitebe bisebuke nzotaha iwacu ni mu Burundi. Kubera iki? Abafise agatima ko mu Burundi, mugabo natwe abarundi turabura abantu badufise akagatima. Nashaka mu marongozi mutubabarire cyane, kubera ibintu mpaye ndavuga nama nabibonye,
niga kuzomba ngo umurundi yafunzwe ngo agiye kuvugirwa mu bindi bihugu hari n'abafungwa mu manyanga ntibanakora n'amatohoza vyama vyabaye nga mu bihugu vya Tanzania abarundi bama bafunzwe Zambia niko kuko n'ibindi bihugu kubera iki baramaze kutunoba baramaze kutubona yuko tumeze nka ujya kwa kanyegeri n'ubwo gahonyora nk'igakoma induru ubwo gahokoma induru ntaho kayikomera twemera tukimanya tukiyakira niko bimeze bwari ubwo butumwa nari nkene kurongika nyakubaho wowe harankurikira umenye yuko umunyagihugu w'umurundi ari hanze inyuma y'igihugu hatari uko yanka Burundi yego barimwo binyanka Burundi mugabo ra majority benshi barakunda Burundi mu gihe rero mwumvise yuko batewe n'ivyago muzoze mumenye yuko ivyo vyago bitaguye ku Murundi gusa biguye ku Burundi kuko Umurundi akengeretse mu mahanga no Burundi buzoba bukengereze kandi Burundi kugira bukengereke bihera ku cubahira Umurundi abafise muri ico gihugu ciwiwe eka n'inyuma y'ico gihugu mu gihe hagize ikibazo bakumva baramuvugiye bacavuga ati ni sawa hari ibikoko bifise urukundo nyago binadusumbya twega abarundi ibikoko bite amagorire igorire nufata imwe ngo izindi zice ziruka ivuma igenda ikuriye urukonje urumva bwari ubwo butumwa nari nkene gutanga muze mudufasha muze mumenya yuko natwe twasohotse igihugu tutagiye ngo nukubera twanka Burundi ahubwo twagiye kugira turabe ukuntu hajya twavuye tuzosubiraho tukahubaka abarose imitahe minini bagasubira i Burundi bakugura amakampani bagakoresha abarundi bagenzi bacu abarundi bagenzi bacu nabo bakagaburira imiryango muri ubwo buryo bwavuye inyuma y'igihugu ntituba twasohose ngo nuko tuba twanka igihugu sinkeneye kuzoza ndatanga ubutumwa burebure ariko mba nkeneye ko ntanga ubutumwa buto bushobora kugira ico bimariye abarundi nico bafashije na cyane cyane no rubuga ni BDI info ni Burundian information dutegerezwa kwama twahanyahanya ibiganiro canke information rishobora gutuma abanyagihugu canke umurundi wari wese abenefita agira amakunguko murakoze cyane yashuka sanga mvuze nabi mumbabarire cyane ariko nimba nawe ufise ico uterera muri commentaire ngira ico uterere ngaha muri commentaire biradufasha cyane kandi turabikunda cyane ntuze kurengana ino video utayigize like udagize ko j'aime cyangwa ugisha uterereye muri commentaire canke ngo uyirungikire mugenzawe murakoze cyane Imana ibandanye bahezagira aho muri hose na cyane cyane ku barundi muri South Africa nubwo mutagomba kuvuga ndaza hamuraza kuvuga umurundi rero utamukozeza agatwi mu kanwa agati mu kanwa canke mu gutwi ntavuga cyangwa utamuharuye mu gihanga mu buhanza mu gubite mikofa hama murakoze cyane Imana kandi ibandanye ibazigama iyo nyene za Deben abantu muri Deben ndabakunda cyane ndakunda gukurikirana inkuru zanyu kandi ndababara cyane iyo numvise yuko hari umurundi afiriye mu mahanga igihugu cyacu cyose n'ubwo yo batayi South Africa je bihora bimbabaza cyane canke kandi nkongera nkababazwa n'abarundi usanga batazi gufasha abagenzi babo murakoze cyane ndabakunda bye